bwira Simbizi yuko atawurima amazi bwira Simbizi yuko atawurima amazi ivyo nivyo Sare yakubwiye muri mwijoro murape n'umuntu agomba gushiramo filozofi mu majambo ariko aririmba ndakeneye kumenya filozofi irimwe mu kuvuga ati bwira Simbizi ngo ntawurima amazi hari umuntu yanterefonye ambwira ngo mane ngo bifese ngurazi yuko ngo nyene ngo yakoranije abantu ngo bazokuvuna ukuboko ari umutipe ari mu nama ngo yadukoranije ngo tuzokuvuna ukuboko kinamubwira ati no umutipe ko arafise ubwenge bukwiye. Hello abakunzi ba Yaga Tech TV, j'espère que vous allez bien. Nizere ko mwavyutse neza cyane ko mwiriwe neza bivanye naho muherereye. Reka ntangure nibutsa ababone kugira subscribe, mugire j'aime, mu comment, surtout ama commentaire basha na manensista kuri ico kintu, ama commentaire yani turakunda gose, faut ko muza murakomanta. Hama kandi mikaze n'ababone bashasha, karibu cyane. Bashasha. Murabibona uyu munsi turi kumwe na Simbizi. Umukazano wabakari odurira hose. Wewe ahantu hose ngenda ifo yuko umukazano wabakari. Urazi ko abantu hari eka nuko ntazi ukuntu yitwa umuntu yama komanta ma interview yacu. Avuga ati umukazano wabakari na Simbizi umukazano wabakari. Umva menya ko ndagukunda gose nubwo ntakuzi ndakunda commentaire zawe cyane. Umukazano wabakari wambonye promoter w'umuryango umuvugizi bararonse njenje nabajije nanje nimibaze byinshi menya ko nanje naje je mishamba ryanje nje ntazambaye abanje bazi byanje ndagenda abasundura wewe nje ndi mwarimu ni pepa ni karamu banze mbahe isomo hama ndabahondagure je mu kibanda canje ne mu mbise ninje naje abigira abahinga ndabaho manino challenge wewe njenje gucakiranga kubaterekera hip hop bayifaranga wesa nawe nanje ndaguhe ifaranga oya ndaguhe mirongo cyane mbere ko umukazano wabakari kabisa bwira Simbizi yuko atawurima amazi ivyo nivyo Sare yakubwiye muri mwijoro bagukonye saramazi imisi ku profile ewe sindamukurako ubu rero mwijoro hageze ya masaha mbe ni sangapi saa 11 mbone saa 11 indukira nyabuna tuvyaranje oya bazureka ivyo bintu kwanze yashaka kubwira ati ngo genda ubwire Simbizi wata oya je ndaguhaye mirongo yanje none Sare arazi kurima amazi wewe niwe ubwende ko ndanone ubutumwa none wewe twabwiye wese ari muzanye ndugu yangu Sare yarazi kurima amazi karabasase we ndabizi ko atabyazi ko byara ariza nabiririmba ati bwira Simbizi yuko atawurima amazi none Sare yarazi kuyarema uyu wanze umureke kwanza kubanza none sinomva ngo uyu wanze umureke kandi ndirimba rino jiga ngo do dora urayize ga boss yari noji namwe yifise yiplaying basi bumve basi nayo mfise yitwa amazi uko nyene eka yo je nta playing aje chagu playing ngo urayize iyo ndirimbo nayo yari noji ega no musi nshobora kuvuga Sadu butavuze ari noji kubera ubu Sadu binuye promoter ari noji jewe Satu byatangwa afise barandi promoter bamwiruka inyuma bari muri team Satura bagahere no muri ya video nubonamwe bakoresha umwanya bandi bakoresha umwanya ba Juma Juxi bandi baya bose ni team Satura rero Satubia yatanguye bajya Petrol ba promoter bibo nawe Satubia yahindutse promoter ari noci uri sir none jo ntari muri PJ Classic FM none aho ukora media tuwa indirimbo yo hayo gasore gasagenda yitwa atwa agiye gupromotinga wa gasore ni hit deja ni hit ntakeneye kuipromote uyu munsi jewe ni hit no urimba Simbizi gute none okwishimikiza Simbizi gute ukabura hit ntibiba bati rero ijyanye yagushizemo kugira kuyaronke hit kuyaronke ivyo bavuga bwira Simbizi yuko atawurima amazi ujana musinzekera kubagera umugore muto wa Satubi wewe hewe yumvise ijya ndimbo ndavuga ati wewe Simbizi baramukonye
barankonye ego yani aga karondera kiki ndagwa satubi ndagwaye kiki nikindi gihe rero uramubwira mwijoro uze kumubwira sare acamubwira ati urera azocha kora album rero yose yitwa Simbizi baringe najya hit ega jewe mino misu abarimvyi bose bazimanganye baca baza kunjyama ati rero Satubi yari yazimanganye asigari none sigari promoter Kujanire kuba yakoze collabo bicho bisigura ko ari promoter aho tuje tuvuga ko na Big Fizzo ari promoter wamonye gute yabikoze gute abikora nka Satubi Big Fizzo yarigeze atemberana na Monia hose mu radio ye yagiye asoye n'indirimbo akagenda twaye Monia nakuna canke kwanza Monia Fleur pana Monia Fleur yego ikora ba Monia ni benshi none wovuga ngo n'umupromoter jewe ndabibona twega abafana reka mvuga ati twega abafana nibaza yuko yoba ariko aramushira muri game neza ariko amushira muri game kandi yaramaze gushika ariko amusupportinga nk'umu artiste mugenzi we no ahubwo umviri kumusupportinga ega Satubi yaraheze asigaye kwizina harakarimbo yigeze kuririmba kera ngo wale simba wawirisi kuize abana meno urakazi Satubi naze yemera twashaje urabyumva twashaje tureke kwinanata tugume twitwihagararako urabyumva hari abapetirolo bashasha bafise imistari kazi bafise ibintu bigezweho biririmbwa muri 2024 yego Satubi yaraje ngaririmba ibintu bitakiririmbwa swata sinzi umuntu yahora amwandikira Satubi we aramubwira asubire kuzara amwandikira n'ukuri umuntu aramwandikira turirimbo twa nyampinga umuntu aramwandikira twa turirimbo twa nyanzobe zambabarira oya uyu ni Satubi uyu genwe uyu ni Satubi yabyandikira byo yari ibintu Satubi ngene cyamba yandikira wenyine mugati yandimbo za Satubi atangiye kuririmba inkuru z'abantu nashitse ku isi ibyo ni byiwe vraiment yandika ivyo ndafise n'indi ndirimbo ngahe natwengeje bero nayumvirize ucu twenga abo nzoyirekura ubona twenga urabyumva rero ibintu Satubi aririmba ntibikibaho muri 2024 urabyumva niyo mpamvu uzosanga no muri ya ndirimbo ariko arapromotinga ya ndirimbo ujya musani ariko arabera promoter ujya mupusama ariko ari ekitsako usanga ubu challenge byinshi bagira ari amajambo y'inoje aririmbye kubera Satubi yaririmbye ibintu bitabaho n'indirimbo zose Satubi yandiku asubire kwegera aba bantu bamwandikira utuntu tugashika ba Maître de Santos hari abantu babanditsi urabyumva yego hari abantu babanditsi niyo mpamvu rero yavuze ati aya majambo mpora ndirimba kuri no ma afrobeat cyangwa maki cyangwa ma R&B cyangwa iki ntibishobora gupasa ko yarabapeti ngaba kaze bandika vyo peti nk'abari noje abapeti nk'aba dramatic abapeti nk'aba December yego akwandikira utuntu agomba kwandika utuntu tw'ikizungu December akwandikira utuntu turyoshe dufashe apana twatundi fisa makuru dufise inkuru yuko abantu baguma batera induru apana biki je nibiki nta muntu yake hari utuntu ugumvije nk'uturimbo twaba December urumva yene ko ari utuntu nyene tuba twanditse ukuntu nyene dutahuritse dutahura bamwe yego hageze ku turimbo twaba dramatic nabone kumva yene ko akantu nyene kanditse neza muga urumva yuko turimbo twaba linoji kumva yene ko ari jambo muga urumva yuko Satubi mbiriza ndakubwira Satubi je birababaje no munsi muri kumumuhenda ngo yarakoze hip hop ikaze mugira kaze nawe reka kumubanira beat ni ikaze beat irakaze n'imirongira kaze imeze neza ijya ndirimbo wo kwinjoyinga umudundo gusa n'imirongira ofete urazi ndakubwira nta na punchline nimwe umva nta reka ndako example abo umurapere umuntu agomba gushiramo filozofi mu majambo ariko aririmba ndakeneye kumenya filozofi irimwe mu kuvuga ati bwira Simbizi ngo nta uri mu mazi mugasi iryo jambo ryonyene yakubwiye nacu cyangwa umbwire filozofi iri mu kubwira ati mu kuvuga ati Ediso jewe sinaje mu rubanza rwawe iski ibyo bintu abantu barakeneye no kubimenya reka ndakubwira
amajambo abantu bayaga inbox canke iki umurimo ngwandikira nivyo byo gushyira mu ndirimbo. Reka ndakubwire rero jewe avi wanje sivyo kandi abantu muri ko muradukurikirana bamwe baca batangura kwandika ngo uyo mu journaliste ngo arahengamiye hamwe oya je simpengamiye. Iyo turiko turaganira uyu munsi sindiko nta bibazo naje kumubaza turiko turaganira aduwe jewe avi wanje ukuntu ndayibona iryo ndirimbo ya Sadbi ntuvuga ngo irimwo filozofi ngo message ngo iza gufasha abantu nibiki no ahubwo yaririmbye realite naho yabahaye message iyo message rero ntibari bikeneye ko aja muri studio kubera iki biga bintu rero no kuvyandika kuri statut cyangwa akabipostinga byari kumacha me kuja muri studio ngo Edison ngo sinaje mu rubanza rwawe kubera bapanekote iyo ni slang nyabaki je bisiguri iki ngurondera beef kuri banyene mwene beef ni jewe ati rero ubonye mwene beef ni wewe nije mwene beef kwa ama beef yose ngaha mbanda yarimwo none ndakubaza sivyo uvuze ngo mwene beef ni wewe mugabo rero jewe wavuze ngo irya ndirimbo nkagwa gasore ya Satbi nta ma punchline arimwe nta nimwe man arimwe urazi gutum uri kumviza irya ndirimbo chaque punchline ashiramwe utwengo avuga ati ni kwera ubizi dufate nk'umuntu adakurikira nk'umuntu dufate nk'umuntu ari muri Etats Unis mu Faransa ntiyumva ikirundi barakora sange ukayitraduiza yo kuramwe iki bya mugaro n'indirimbo zose abaririmbyi bacu baririmba mu kirundi oya mvuze kona yanje warayumvirije kona oya je indirimbo uyu munsi navyutse ndumvira njenje vuga manu urakaze nawe Nindira gato iganje igana yanditse muri 2021 urakaze yari challenge yakingora ata asante fatira no kuri njenje ijambo ritangura rivuga ati nje ntabajiji ntimwibaze vyinshi menya ko nanje naje iryo jambo ntiri kuziryo ahubwo je nayumvirije navuga ati mama Simbizi sinzi ko afise ama punchline nkayo urumva aya majambo wadusubije muri ya generation y'abana native man nje ntabajiji ntimwibaze vyinshi menya ko nanje naje ande majambo nayi wawe yego nje mwishamba ryanje nje ntazambaye abanje bazi vyanje ndaje ndabasundure ndagutera inkuru nje ndi mwarimu ni pepa ni karamu yego mbanze ndabaha isomo hama ndabahondagure urazi ko mwarimu araguhonda nje ndi mwarimu ni pepa ni karamu mbanze mbaha isomo hama ndabahondagure iryo ni jambo ushobora gukoresha ku isi nzima ivyo ashobora kubishira mu Congereza uravyumva urashobora iyo text urashobora kwishira mu Giswahili urashaka kwishira mu Congereza kandi ikagumana vibe uravyumva ko wose umwarimu akora bimwe banze mbayisoma hama ndabahondagure uravyumva bro mukazana nanje ngo bro namenye ko n'abagungu uravyumva rero ndiko ndavuga ati none mbwira ijambo rimwe riri mu ndirimbo nkagwa gasore umuntu 50 cent umwene yotoranje ati ndarikoresha 50 cent arashobora kuvuga ati nje nka mwarimu kama like a teacher akavuga Lego. Jesus, professor was a professor. Again, a professor. Call me the professor. Call me the kids. Akabikoresha ivyo. None mbwira ingene yovuga ati Edison, remember, even Edison c'est qui d'abord? Qui est Edison? Ingene chize qui est Edison ninde? No mu ndirimbo ndiko ndasohora ubu nyene itwa Karabayisasi. Ibintu birashusha mu game. None mwanumye? Yego. Rero just sinongwera ingene gusaba ari amazi. Nguma ndamisha n'ingene bakarabisasi. Ibintu biraryoshye. Ivyo kurima amazi biri simple. Ibintu biraryoshye. Umviriza kurima amazi ni code. Genda bazeri noci. Arazi ingene barima amazi. Yego. Namba satubi aho ravyumva. Atazi ingene babigira. Nakubajije yuko nuzazi kurima amazi wanse kunyishura. Yego byo reka tubireke. Arazi kuyarima. Reka tubandanye ivyige. Jewe cyo ndico ndazi yuko mu Nyakabiga harava abantu bimbuka. Yego. Oya kwanza umviriza ndakubwira. Mu Nyakabiga harimbuka amazi. Tutaraje nakure. Ndahazi umviriza gato mu Nyakabiga ndahazi. Amazi abayo. Yego. Rero utazi kuyarima
ushugenda kuvuga ati bwira Simbizi ngo ntawe urima amazi namusize kera kuva kera guma mu maparara nja mu vyunguka urumva ko nawe ariko urayizisha amaze kumviza inshuro nyinshi butu amaze kumwa abantu benshi acenda agafata mu mutwe nagenda kwibariza akaja ngikijambo iparara iwanje n'ivyunguka yego yenda kwibariza ijambo ko ndibuka n'umunsi wa mbere mvuga ati ngoma ntangure gukora ivyunguka hari maparara nyene nese maparara agana maparara nyene ndandaza kana natandaza maparara kandi injo none muri studio natunzwe n'umuziki n'iryo jambo ivyunguka n'igiwanje en plus yego uri mu vyunguka kandi jena sakara basase ninde kandi ukazina karabasase bawe kwanza je uje vya karabasase uje karabasase uri kurambya nta nuwonzi umvirize ndakubwira karabasase nuwo yagutumye je nta muntu numwe yantumye je navuze none Sadubi yagutumye inde je Sadubi karabasase je ndiko nkora akazi kanje ujya ari umuntu ari hejuru y'abantu je n'umunsi namushikiye ngenda muzi no muvugana si bofre mukuru bof dimwita bof Wachire muci bitoki chavuga ati ngo yamashubofu jira genda shemegi shem ayo muta shem ahubwo koresha agatereme ka shem shemegi none kaya umva shem yavuze ati byo babiryoshe cyane n'ukuri ndagutera inkuru nayo ko ndaza muri taxi nje gukoresha nje kugukoresha nayo muri taxi wewe ngiye muri taxi rero umushoferi kashiramo indirimbo nyene ya Sapi ubwira Simbizi bose bacha baratwenga ndavuga bose twari muri taxi bose baratwenga iyo taxi mwari kumwe mwari kubiguza nizimwe zo guterateranya zimwe zacanga za 2006 kumbe bose baramwemera Simbizi bose baciratwenga ngo yego Simbizi baramukonye ngumviriza rero nzarumva mu taxi man ngo urazire ngo Sapi yabashoboye ngo habose ngo bari kubaja muri ngo mu ma studio ngo numvise ngo Simbizi ngo yagiye muri studio ngo gusohora indirimbo y'iminota 18 ngo ariko yishura Sapi natwe ndavuga ati ayo makuru ntayo narinzi ndaronsa makuru nza kumubwira Simbizi ndavuga ati bwabo oya hajya umuntu babwiye ni Simbizi yandi ni musanze yitwa Simbizi ngo bamukombozi bose ba Bface ngo bagiye muri studio gere bamwishuye ngo Sapi ngo yabatesheje gose ndavuga ati bwa bundi Simbizi rero n'umuntu naje numva naguma shaka kuvuga atega naje giye kumukoresha jewe ndi mu office yitwa Karaba isasi yego Karaba isohora ryara nzo recording ejo muri Master Music izokora Fiji Pro Hitmaker duhimiriro bro kuko je numvise imirongo yawe iratesa vuga ati hari verse ivuga ati ndi Simbizi siniyizi muguviza ariko ndi Simbizi siniyizi nta diri n'ingegera niko bambwiye abanzi uviriza rero je ingegera ntidukira ni diri ubanze bimweshi gipara mbanze ndabamwe bihara hamanda mbanze ndabamwe ibipara hamanda bahondagure urazi guhonda gwamwe igipaso yuswa kwa amazi ifo kukimwa hello Sapi komba nubabaye vuga hello shem nenga yo mwe mwita Satu banze igajewe tuvyeza tubizu biturekera twebwe hello Simbizi komba nubabaye jewe simbahara je ninde yakubabaje twe tumaze kwitwa makumenshi urazi yuko ari umurapere uyo nyene ntuzenya ubavuze Bface twari ngaha ryari acabwira hari inama yari kiraba hari umuntu yanterefonye ambwira ngo mane ngo Bface ngurazi yuko ngo nyene ngo yakoranije abantu ngo bazokuvuna ukuboko ari umutipe ari mu nama ngo yadukoranije ngo tuzokuvuna ukuboko kinamubwira ati no umutipe ko arafise ubwenge bukwiye uravyumva iyo ni apere na telefone ya apere nubu ushaka no telefone uwo muntu ati mbe na Amerika irabajyari ahubwo gira ntunze mpa telefone gato mpa telefone yanje gato ndakore ku telefone umuntu simakanyita umuntu umuririmbye agashobora kuja mu nama kugira ngo je ngo bantikure urumva ico kintu ngo je ngo bankubite akirunja mu bayitwa okay nayine bagengene yitwa okay ndamutoye ku isimu kandaye telefone muvandimwe bara ukauke twiyagire gusa kimye kimwe ndugu yangu pokea urumva ino si rero tugaba ino si ino monde artistique turimo yego ni ntoya cyane
n'inama ibera mu gifuri twe turayimenya mushobora rero kugira ngo upangire ngo gukorera umuntu ikibi ngo nazo bimenye kandi lo type dernièrement yaramenye nibanga bamusinywa yari emission aba passinga kuri ko yariko arakora emission na randi promote yego ngo urabona ngo murashobora kugirira ikiyo ngo ati bro isho yibaze ko wongirira urabona namwe ati cyambere ivyo wibaza yuko uri umustar twese turibo kigira kabiri wewe wansanze mwino game kandi wansanze mpagaze yego nibaza ko ari kubera ikiyoneje Karume ashobora kuririmba indirimbo gwera munangusha indi aravuga Simbizi ni kubera azi iyo twari niyo tunaho turi urabona yego hari abantu rero batazi parcours y'umuntu babona umuntu aja ngaha akavugira abantu agafata umwagira commentaire ku kintu kinakiriya bakibaza yuko ari cyaduka mfise histoire ndende inyuma y'wanzu none Simbizi gerageza uduhe umuco kwanza kuko atubwiye yuho biface wi kaka wi uko sawa wi fresh meze neza shukuru Mungu sasa wewe tunakosana kwe biface ni biface ni asubiri biface oya ntiyasubiri nambo bateramwe uburoze sinzo bwaribwo mugabo bro basa nizubahanura umuntu intambara zo kuri mic zibera kuri mic bro yego intambara zo kuri micro ni kuri micro ibi bintu byuko umuntu akuvugiye mu hantu cyangwa iki gacugomba gutuma igenge ngerize ukubita ibyo bitunasiga binakwaga kwe abikwage kandi bana bitanguye gushure ibyo bintu nibyo bidusubiza inyuma man nego umunyamuziki akazikiwe no kuremesha abantu none umva nugukubita abantu ni danger none ndakubaze muri mubaji bari muri irya nama bya bifese harabaji baruzi abaji babajimbize mwe mu menzi umwe naje kubimbwira mugabo rero je yambwiye ko vyaheze kuko ngo urumva basanze nonye ko ari ikemesha kujya kuntu wacu ubitanga gusa ico nico meruka kuvuga c'était vers mercredi ntihabimbwira okay candipowera kandi numva semeruso kora ibintu byo kuri YouTube cyane peut-être ndoma ko vyashuresha none ingorane hari none lo type la baguma usanga bamumbaza je biface naramubwiye ati none nta kuntu je kungi imihari jewe nta kuntu ubwira aba journaliste basirudi kuniuriza kandi baje murazi ko babika inzigo kujya mujama arashaka kubwira ati pa none namubwiye ati none ntivyokunda yuko abo ba journaliste wangu ujya n'umute ingora bife ujya kubika tu yarakubika gusa we kintu kimwe ndakubwire amakartier ugenderamo nta ni apie mugabo ntugende muri quartier mbega bahinya kabiga ho hari zone rouge no haje umva ko ari ingorane yego umva ko ari ingorane bagomba kutwica gaje ndumiwe akubwiye ngo hariho amazone rouge munyakabiga udategereza gushikamo nibibaho jewe nta na hamwe nimiriwe kuja nja hose uzonyihanga nzivuna none duha umuco basi bibaza ko ivyo jewe sinera ndivuna nibi ndakubwiye yuko ino entertainment dukorere ku ma micro urabyo apana ibintu by'umuntu mukoranye ikiganiro mwagira ibi nibi ngwani wakora ikiganiro ega urazi yuko umuntu ashobora gutuma wenyene agatuma abamenyesha makuru ngo baze kumbaza ivyiwe kugira ronka aho tuza kugambanirana urumva rero ibaze rero ubu jewe for ndize kubeje namwe nimiriwe kuja iba rouge iba ikije umusirikare agiye yumvise amasasi yego mugihe abandi bumvise amasasi aca bahunga umusirikare agiye nyene yego je nakubajije kibazo kiriskire nari nturakinyishura ncha wibaza ko biface ari karaguhora iki navyo nzi navyo nomenye ega kuna akazi kanyu ega siyo mie
genda mubaze ariko none kujya Satubiye yashaje muri studio akabiririmba namwe genda Satubiye yego nivyo muga c'est ça urumva je razigene banyita je ndi mu créateur de contenu none basi okay genda de ta part kuko ubu turi kumwe na wewe de ta part ni giki woba warapfuye na Bface nta na kimwe mwapfuye genda umubaze wewe ndiko ndakubaza genda umubaze ati kwera jewe yarambujije kumugiraho commentaire urabitse maze muvuga kenshi niyo mpamvu je mvuze ivyambaye kwera ejo nimwumva ati Simbizi yagize ingorane yego bazomenye iyo baza kubaritsa kumva ko inama zateguwe je nta nama nimwe ndigera ngira kugirira umuntu nabi yego mugabo barageze gutegurira barateguye inama mu nyuma ngo ndabitanga barabivamo bagize ubwoba mugabo tuvuga ngo bagize ubwoba baratenyenye barindiriye bihoyaho yama bashobora kubisubira bace bakwata kutavyita niyo mpamvu rero mvuga ati baraza tubaraza reka twizere yuko Bface ntwamurondera ego muramurondera abayiganira azoduha ikiganiro tubimubaza atanga umuco jewe reka rero ndakubwira iyindi sujet andi makuru nakubonye ko ryari la fois passée barapostinze udu statut ushirako Neri Nati ariko aracoresha ashaka abafana bamugurira agafanta arabe yuko inzara imwishi inyota imwishi barabe yuko adakora yirorera ubukene bumwishi ucurashira ko ngo ubukene Neri Nati bwamwishe uramurungikira amafaranga nta masatsi wenda abige n'umuntu yahinduye ikijya statut yego ucuramurungikira amahera kuri limikashi uratwereka ivyemeza yuko amahera yamushikiriye mbega yo yarakwandikiye ati wakoze cyane ko magafana ega nta nimero yanje afise mugizi na kuri limikashi abona ati Simbizi izina ryanje aribonye ko ndamurungikiye 12 bar cenda bipostinga ugira ntibizwa kujya hene Yesu yabikora yego kora iciza ufotore kora iciza wandike yego umenya gute ko nabikotse je ndamukunda n'umufana wiwe ndakunda utunakora namwe ati ndaguhaye ntuka yego uramurungikira 12 ntuka ko Neri warantuka 12 uravyikura ku muntu ahora gutuka ati jewe ndaguhaye sifana ne yashaka duzumye mwifana zinga cyakwi kweli kubera ko nanje nace ndahubwira ati nabara wewe ndaguhibiki rero bangura ifana warashyize kuri stati je mbashaka Neri yashize inzara yiyo yishira kuri stati ndashonje nzayiranyishe inyota none ko icyaguma posting abantu bariko baramuha kandi yashaka ifana imwe numva ko bwari ubukene bwari bumugeze aho mwasashaka reka tuje kuyindi sujet amakuru asumira ngo Simbizi yari amafaranga yo mu diaspora je Neri yabivuze nya urubahuka urajya agafaranga ko mu diaspora ni bisanzwe ega none impembo niki umuntu aguhaye droit zawe akorera amafaranga none ndakwereke urabona ujya Adamu ujya manitse hajya uzobona igipankarte kinini kimanitse hajya epfo ya haruguru ya Prince Regent ugomba imbere mu bwiza ajya kuri PCR yego hari upankarte nini yagumusa nitwa Adamu yaswende imitwa oye none amaye amafaranga kugira nkora akazi nibibi kuyajya kandi sinibaza ko uri n'uwa mbere ikibazo urumva ofete urumva hano oye muri kino gihugu cyacu hari abantu bababazwa nuko umuntu abahembwe none nibibi guhemberwa akazi tout simplement ngorane nuko abantu bamwe gacha bishiramwe inzigo bagacha bagomba kuvuga nabo umuntu urabyo namba kubera batabahaye gacha bagomba kuzimya ku buryo indirimbo ya Adamu bamwe banga no kuyivuza banga no kuyiplaying ngo motifone kubera ngo yahaye naka mahera urabyo yego ngo biki nibiki urabyo so rero ivyo guhabwa amafaranga muri no industry n'ibintu bisanzwe so wambera amaye amafaranga nene ko tegeze yandika atari ndoro ngo pasi yamaye amafaranga nyamaye izuba ripfa yego igihe Dramati yamaye amafaranga kugira ndamukorera akazi nyamaye izuba ripfa basi implice ko mama amafaranga ndabakorera akazi kabo yuko bategura ibintu cyangwa bakarakora ibintu abiriye so wambere urabyo gusa menyeshe n'abasani bose barabama ibyunguka
kenshi ingwane zikunda kuva ku artiste dukorana ndababwira ivyo bakora ntibabikore urabyumva umusana ukamubwira ati umugendo uraba ahantu wicara ufotora agafoto keza ukampereze ndagashireko mvuga amateka yawe tukaza tumara nk'ukwezi kose ngo naramuhaye amahera none nawe umpaye amahera atama content uri kurama nca ndabigenza gute nca ndabirema nivyo ega je umpaye amahera ntugenda nk'ivyo ndakuvugako yego urabyumva kujya muri imvye ya Adam yibere muri Etats-Unis nta nkuru nimwe yiwe mfise inkuru mfise gusa nuko afise urupankarte rumanitse Bujumbura indi nkuru mfise nuko abanyarwanda bamuriye amafaranga $5,000 by'idolari kugira bamumanike yego iyo nkuru kuvona ivugiye nta ni makuru mfise saba ngo je namuriye amafaranga none uko nk'ubu umuntu n'aba diaspora naboneza mu bantu bamwe muvugana nabo ari aba diaspora namanda bivuga aba diaspora kandi nkabasha gusanga mu Adamu yari amuhaye amakuru neri nate kora aba diaspora barafise ukuntu ikintu kimeze uko wewe nk'utwumvikanye ikintu usanga ico kintu twumvikanye bakibwiye nako kibwana usanga ramaze kuja muri bisi ukanona abantu bose barurutse ntuzi ngene ntaco biyagiriza kumbe kera amakuru yawe yose baramaze kuyatanga bakugize wa kera barakunukisha niyo mpamvu rero aba diaspora na cyane cyane abantu yuko ntibazoze bumviriza cyane cyane ibyo bababwira ego seve yarabamesha nga hari umuntu umuha amafaranga ntakore ndabazi benshi nta ndirimbo yitwa umunyamwaro nayo urumva ati Ediso zana amafaranga y'abandi bari Simbizi zana amipro niyo bamvuga ngo ngarage amafaranga y'abasa kabira ryoshe kuburyo amafaranga agakumva bisigura yuko amafaranga ubu yinjitse gusa amafaranga bazi bayavuga n'igiti is better biraryoshe nkumvise ati Simbizi yari ya yego biraryoshe nico nagira ndakubaze ati mbega ayo mafaranga warariye nangahe Chibazwa nakubwiye ati none mwebwe gitangaza makuru gese ndagyomba none wewe byarakuraniye kurondera nari natumubaze jewe ikibazo suko mubaza sivyo je ndashobora kuba namubajije mfise amakuru mugana uri imbere ya kamera turakubaza ukavuga ukuri kwawe ibindaba kubera umushahara nibanga ry'umuntu yego sindi ngabwira nze ukubesha ngo mpera nahembewe naya bamenya amakode yanje baze barandoga yego usanga nkorera menshi oya nivyo Simbizi hari nk'abantu bumviza ati Simbizi usanga ubunyene mu gatondo beri raje Gama yara twumvise ku radio vipi zana makori yayo mugari ibintu bonyene bataratunganya kugira ndonke amafaranga ace mu mategeko yes ko burya hari ingingo zibwirizwa gufatwa kugira je nkore akazi kanje nongera ntanga nikore samples niyo mpamvu nja prefera gutanga ikori ndabijije muri aka urabyo ko ari amafaranga ngene tuyaronka mu nzira zitaba kosa akazi urabyo namadiri nuturaka kwa amafaranga baduheza ame sans contrat sans quoi urabyo ko twari duke mugari gusanga ari duke mugaba ari menshi yitwa make mugabo gasanga ni menshi yes kwari gusanga nko ari nk'idiri imwe ugasanga bamaye nk'amafaranga umuntu ashaka gukorera nk'amezi 5 ari ubuhembwa ukwezi ku kwezi mugasanga akazi ni rimwe kandi bayamaye ame usiba kiri important nuko nca nkora akazi kugira nibisarishe ko bisarishije bica biduga hejuru biduze hejuru bica bijamwe izindi nzego maze kuja mu izindi nzego naho rero bashamenye ibanga niyo mpamvu rero mpanwe n'abantu bose bazi ko bakora akazi nkako dukora kame ube honete okay ko atari uko cyaza amategeko nayo ni mubambe nokuri Simbizi kwata uri mamazi Simbizi wasema mvumba aduhaye exclusive kuri Yagatech TV ukaba ukurikirane ukaba uzi ko ufise ingeso yo kudaheza ikiganiro wagitanguye ugiheze kubera amakuru aragucika amakuru arimwo amakuru ashusha aragucika cyane special maje yo nkoranye ikiganiro na Simbizi muze mugerageza mu giheze kubera ko kiba kirimwe amakuru kandi tugikoze harakazuba yego vraiment izuba riranyishe Simbizi kandi agushimire cyane reka ndabashimire cyane abakunzi ba Yagatech TV kubona mwadukurikiranye kuva ikiganiro gitangura gushika gihere mubandanye uko nyene turabakunda cyane kandi namwe mubandanye mudukunda mudishigikira subire ndayibutse kugira subscribe mugira ama commentaire mugira ama j'aime mugira ama share hama mubandanye munaduha ivyumviro vyanyu murakoze cyane tuzosubira ubutaha